Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Aho uherereye hose ndaguhaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa kane kw'itariki ya 12 Gitugutu 2023. N'amakuru rero tugiye kwibanda ku mpinduka zibandanya gukorwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye mu ngingo nkuru tuza kwibandako. Ngingo ya mbere, mu gisoda hari intwazangabo zibiri zoba zirukanwe n'umukuru w'igihugu. Ni Kapitene Innocent Manirambona hamwe na Lieutenant Alphonse Akimana barahagaritswe ku itariki ya 11 Gitugutu 2023 mu gisoda c'u Burundi. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba ariwe yatanze iryo tegeko. Mukaza kumenya rero imvo yatumye izo ntwazangabo zihagarikwa mu gisoda c'u Burundi. Hari inkuru ku munsi w'ejo yasasagiye ivuga ko General Jules Ndihokubwayo yoba yagizwe ambasaderi, gusa amakuru duhejeje kuronka nuko agiye kugirwa ambasaderi w'iteka, ni ambasaderi extraordinaire et plénipotentiaire. Ni iteka rero rikunze guhabwa chef du protocole d'etat. Amasoko rero yacu ibanga kugeza ubu yemeza ko ata mugambi uriho kurungika hanze Jules Ndihokubwayo. Ayo masoko akavuga ko ayo mabanga yahawe muri ico gihe ngazoba hawe iteka ariko akagumana amabanga yahorana yo kugendarira umukuru w'igihugu. Ngo ufise iryo teka arashobora no kurungikwa n'umukuru w'igihugu kumuserukira mu bikorwa bitandukanye makungu, nkuko mu nyuma ashobora no kumugena kuja guserukira Uburundi mu kindi igihugu. Ese vyoba bisiguye iki? Ni mu gihe benshi rero bari bavuga ko Jules Ndihokubwayo yoba agiye kwigizwa kure ya Varisito Ndayishimiye. Iyo nkuru nayo ntimuze kuyicikwa mu kanya gato turefitiye ku buryo burambuye, tukaza kubagezaho kandi niyo cegera ca mbere c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Desire Musharitse yaraye abugojwe ari mu rugendo rw'akazi muri Maroc. Ivyo rero bikaba byarabaye n'inyuma y'ibogozwa ndetse isubirizwa rya Dieudonné Murengerantwari nawe yari yahagaritswe acajanwa gufungwa mu iperereza. Tabasaba rero kugira ntimuze gucikwa mu kanya gato ku buryo burambuye buri nkuru imwe. Fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire, ndabahaye kaze. Intwazangabo zibiri Kapitene Innocent Manirambona hamwe na Lieutenant Alphonse Akimana barahagaritswe ku itariki ya 11 Gitugutu mu gisoda c'u Burundi, bikaba vyarategetswe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Imvo yatumye izo ntwazangabo zihagarikwa no kubera zagirizwa kuba ziri mu migwi irwana. Kumenya ko kandi iyo tariki nyene ya 11 Gitugutu President Ndayishimiye yaganiye Colonel Jean-Marie Barumpisha nk'umunyabanga ntayigayizwa mu bushikiranga bujejwe kwivuna abansi n'abahuze ku rugamba. Nayo imbere y'umuhingamo w'uyu munsi babara amatari batatu bashasha bakaba baremejwe na Sena Burundi. Bonebo ni Tantine Nshuti n'amagara yagenwe kurongora intara ya Makamba. Vraiment ku Masabo baramutswe intara ya Muramvya hamwe na Colonel de Police Victor Segasago yagenwe kurongora intara ya Kirundo. Abantu benshi rero bariko bibaza bagendeye ku mpinduka ziriko ziraba, ese President Varisito Ndayishimiye yoba agiye kwigiza kure General Jules Ndihokubwayo? Ni ikibazo benshi bibaza inyuma y'aho inama nkenguzamateka ku munsi w'ejo yemeje ko General de Brigade Jules Ndihokubwayo nk'umwe mu bagiye guserukira Uburundi mu makungu. Jules Ndihokubwayo rero akaba asanzwe agendarira umukuru w'igihugu, akaba n'umukuru w'ibiro bijejwe kwakira abashitsi b'iteka, chef du protocole d'etat. Jules Ndihokubwayo kugeza ubu ni inkingi ikomeye cyane umutegetsi bwa President Ndayishimiye, cyane ku bijanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu. Bifuza gutembagaza Ndayishimiye kugeza ubu na Jules Ndihokubwayo nk'intamba myikomeye mu nzira yabo. Barongoye igisirikare n'iperereza ry'u Burundi nabo baratinya umwanya n'umwanya ko bashobora gusubirirwa n'iyo ntwazangabo, mbere bamwe bakagerageza kuvyamirira kure mu gukwiza amakuru atandukanye kuri Jules Ndihokubwayo. Kandi Jules Ndihokubwayo ni inshuti ya President Ndayishimiye, akaba n'uwo bagendanye kuva bakija ku rugamba rwa CNDD-FDD, aho avugwa ko yari umugwanyi akomeye. Jules Ndihokubwayo ari mu ntwaramiheto rero zitorohewe ku butegetsi bwa President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu rero yagumye agerageza kumwigiza kure, yamwe imipete rya general amucisha ko benshi bari munsi yiwe. Jules Ndihokubwayo avugwa nk'indwazagabo yahatswe kugandagurwa muri ubwo butegetsi kuko yatinywa ko yohava
akaba mu babutembagaza. Julian Ndayishimiye yoba ari we amukingira muri iyo myaka. Hari amasoko avuga ko Julian Ndihokubwayo yoba yahawe iteka rya ambasaderi ariko akazoguma mu Burundi. Abazi uko Ndayishimiye yahora yizigiye General Julian Ndihokubwayo bibaza ingene vyoba bihindutse akarungikwa guserukira Burundi kure nk'uko bigenda iyo ntwazagabo zikomeye zitakaje icizere. Bamwe bibaza impamvu Julian Ndihokubwayo yemejwe indwi yose nyuma y'iyemezwa ry'abandi bazoserukira Burundi hanze. Hamwe ngo vyoba ari vyo vyosigura ko hari ikintu gikomeye cadutse ku munota wa nyuma hagati ya Ndayishimiye na Ndihokubwayo. Soko yacu y'ibanga yo kugeza ubu yemeza ko atamugambi uriho wo kurungika hanze Julian Ndihokubwayo. Amasoko avuga ko Julian Ndihokubwayo agiye guhabwa iteka rya ambasaderi extraordinaire et plénipotentiaire rikunze guhabwa chef du protocole d'etat. Muri ico gihe azoba hawe iteka ariko akagumana amabanga yahora yo kugenda nira umukuru w'igihugu. Ufise iryo teka arashobora no kurungikwa n'umukuru w'igihugu kumuserukira mu bikorwa bitandukanye makungu, nkuko mu nyuma ashobora no kumugena kuja guserukira Uburundi mu kindi gihugu. Ivyo ayo masoko avuga bibaye ari vyo, Perezida Ndayishimiye azoba ashatse no guhumuriza abafise ubwoba ko bashobora gukurwa mwanya wari wo bose bagasubirizwa na Julian Ndihokubwayo. Tubitege amaso kuko umurindi w'ibomborabombora mu nzego z'igihugu ntusanzwe muri ino minsi. Reka dutangurire kuri Desire Musharitsi yari yabogojwe ari mu rugendo rw'akazi muri Maroc. Uwo rero yahora ari icegera ca mbere c'umukuru w'Ibanki Nkuru y'igihugu BRB, yabogojwe muri ayo mabanga itegeko ry'umukuru w'igihugu, ndetse akaba yarakurikiye Dieudonné Murengerantwari n'ubundi yari asanzwe arongoye iyo banki ya BRB, ndetse agaca afungwa. Ejo rero yarakuwe mu mabanga asubirizwa na Irene Kabura muri hano yahora akora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Desire Musharitsi yakuwe ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Maroc, aho yarerekeje umushikiranganje w'ikigega ca leta mu nama y'Ibanki y'isi yose be n'ikigega mpuzamakungu FMI. Tubibutse ko kuwa gatandatu heze umukuru wa BRB Dieudonné Murengerantwari nk'uko nabivuze yari yahagaritswe ajanwa gufungwa mu iperereza bukiya ca bogozwa kuva Perezida Ndayishimiye avuye mu rugendo rw'izibiri muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi batari bake baramaze kubogozwa mu burongozi bwa CNDD-FDD, mu bushikiranganje, mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu burongozi bw'intara. Muri BRB abakuru b'amakambi ya gisirikare barahinduwe n'abandi bagiye batandukanye. Yandi makuru ariko aravugwa cane, umukenyezi umwe yaraye yitavye Imana mwijoro ryo kuri wa 11 biturutse ku isanganya ry'ipikipiki ryabereye hafi y'ishure Le Petit Pelican muri quartier Chantanya komine Gitega. Umukenyezi rero akaba yaba muri quartier Mushasha ho mu gisagara ca Gitega nyene. Isanganya rero ngo ryabaye nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro mu gihe umukenyezi ariko ariyunguruza atashe, abantu biruka kuri iyo pikipiki yica ita ibarabara arakoroka aca yitaba Imana. Ariko aratwara iyo pikipiki we ntaco yabaye, akaba yaciye ahagarikwa ku mvu z'amatohoza. Urongozi bw'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Gitega bavuga ko ari abasuma birutse kuri iyo pikipiki. Jejwe umutekano canke secrétaire motari akaba ari bo bafashije kugira ugendesha ipikipiki afatwe hakorwe n'amatohoza. Ariko kandi bahanura abagendesha amapikipiki kubahiriza amasaha bahawe yo gukora, ayo nayo akaba ari ugushika isaha imwe y'ijoro. Abanyagihugu baba mu gacimbiri ka Karama umutumba wa Gishingano ku musozi uhanamiye uruzi Gasenyi barasaba leta ko yobimura mu kindi kibanza kugira bakize amagara kubera urwo ruzi rubangamiye. Inyuma y'imvura yaguye kuwa gatatu w'igenekezo ya 11 Gitugutu 2023, abenegihugu bo ku musozi uhanamiye uruzi Gasenyi baridoga kuko urwo ruzi rwatumye uwo musozi unyiganga uca urasatagurika imigaga minini cane, ndetse n'inzu zabo zikaba zarashikiwe ubu zifise imigaga. Abenegihugu bavuga ko vyatumwe nuko urwo ruzi barukatishije ngo ruce ku ruhande kugira bakore aho ruca. Ivyo bikaba vyatumwe n'umusozi unyegeterwa n'amazi uca utangura kunyerera. Abo benegihugu rero bagasaba leta n'inzego zibijejwe ko bo kwimurirwa hande kuko batinya ko bazohava batwarwa n'ico kimangana rirya imvura yatasuye, kuko imvura iguye urwo ruzi rwuzura amazi akaba menshi. Kevera Nkunda numwe mu benegihugu baba muri ako gace akagira ati leta yobanza kutwimurira handi hantu kugira bakingire ubuzima bwacu, kuko
ubu iyo turyamye ntitumenya ko turamuka bivanye n'iyo migaga iri mu mazu yacu, hanyuma bace baza baduharurire ibiriko biragenda n'ibisigaye mu matongo yacu, ntituzosange dutashe minwe misa kandi twari dufise amatongo n'ibiri muri yo. Ivyo biruko mu gihe ico gice gisanzwe kiri mu karere gaheruka gufatwa na leta mu ntumbero yo gukingira ikirimba c'umukuru w'igihugu. Banamenyesha ko urwo ruzi Gasenyi ruca hafi ikirimba c'umukuru w'igihugu rusanzwe ruriko rurasanurwa n'ishirahamwe Obuha ariryo ririko rirabikurikirana. Hari ayandi makuru rero nkuko yanditswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye tugire tubashikirize. Muyinga yazimvye abaremye ku mbuto z'ibigori none yaciriwe gufungwa imyaka ishika kuri 2. Umudandaji wo mu ntara ya Muyinga yahawe imbuto z'ibigori ku mafaranga 5,000 vy'amarundi ku kilo kimwe, acaja kudandaza ku mafaranga 30,000 vy'amarundi ku kilo kimwe. Kuri uyu wa 11 kwezi kw'icumi 2023 yaciye acirirwa urubanza rwihuta sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga, akaba yashinze ko afungwa imyaka 2 agatanga n'ihadabu ryo miliyoni w'amafaranga y'u Burundi. Abo bikikamukiza baribonekeza mu bice bitandukanye vy'intara z'uburaruko ku biro vy'uburimyi n'ubworozi, batanga ibiro 2 vy'ibigozi abaremyi badakwije imbuto zikwiye, ari ayakeneye aca azimbwa n'abikika amukiza. Igiciro c'akanyama caduze ku musoso w'inka mu gisagara ca Ngozi. Kilo c'umusoso kigurwa amafaranga 13,000 vy'amarundi ku isoko nkuru ya Ngozi mu maguriro canke boucherie, kilo kikagurwa amafaranga 14,000. Nyama zivanze n'amagufa zikagurwa 10,000 vy'amarundi ku kilo. Ivyo bikaba rero bibaye kuva mu ntango z'iyindwi turimwo. Abaguzi baridoga kuko igiciro c'amafaranga 11,000 ku kilo kimwe yari yashinzwe kitubahirizwa kandi atayindi ngingo yafashwe ihindura ico giciro. Bacuruza bakavuga ko badugije igiciro ku kilo c'akanyama bivuye cane ku bitungwa vyazimvye. Sawa muherereye akanyama kagurwa gute? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Hinguriro ry'ibinyobwa Braludi SA nirengeshanya gushiraho ibikorwa bizana impinduka nziza mu buzima bw'abantu na cane ku rwaruka rw'u Burundi nkuko biri mu mugambi waryo bise Paso au monde meilleur. Hinguriro Braludi rifitaniye amasezerano yo gukorana na kaminuza Bujumbura International University kuva muri Ruheshi 2023. Abanyeshuri b'iyo kaminuza baronka akaryo ko kugendera Braludi bakaganira ndetse bakanabonana n'indongozi zaho nk'umukuru w'iryo hinguriro n'ujejwe igisata c'abakozi b'iryo hinguriro directeur des ressources humaines. Intumbero y'iyo migenderanire ikaba ishingiye ku gutegura, gushigikira no gukurikirana abanyeshure cane mu kubigisha ibijanye no kurondera akazi no kumenya amahirwe yo kwimenyereza akazi hamwe no kumenya ubuzi butangwa n'ihinguriro Braludi. Iteka ryo gukosha kare riranyuranwa no kwiga kw'abigeme. Ivi bivugwa n'abigeme bo mu turere tw'intwara ya Ruyigi mu gihe kuri uyu wa 11 Gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari umwigeme. Ababigeme rero bakemeza ko hakiri ivyumviro bishigikira ko umwigeme arenze imyaka 25 ataba agifise amahirwe yuzuye yo kuja kubakana n'umugabo mu gihe atize kaminuza. Kubwabo ibi ngo bica bituma abigeme babona ishure nk'intambamyi zotuma bahava bikekwa ko bosaza batagiye kubaka, bagahava bahitamwo guheba ishure mw'ishuri ry'ubuto bwabo canke adolescence. Ivyo bishitse aho mwigeme ntiyubake ngo bica bishavuza abavyeyi kugeraho mu kibano abigeme bahegereye baca bahebeshwa ishure, bamwe bakitwaza ko atana akazi gahari, b'abavyeyi bikarangira bahisemwo gusomesha abana b'abahungu gusa. Ariko rero umuyabaga yitwa Louise w'imyaka 23 siko abibona kuko ngo gutwara inda kuravana n'ukuntu abavyeyi batugurutse ngo biganire bana babo ivy'inyigisho ndoragitsina. Ikindi naco ngo ishuri ry'ubuto riratera ruhagarara mu miyabaga ku buryo hari nabo bishikira nk'igisida. Kubw'ivyo rero abavyeyi ngo botahura ko uyo mwigeme mahirwe mesha yakesha gusubira kwishure. Banywanyi bo Muhuza TV ndabakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Mane bahezagire.